Reka ndabaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muherereye hose kw'isi, tunabashimira cyane ukuntu mubandanya mutwitwararika mu gusangiza ibiganiro byacu n'abandi. Nuko rero nkuko mubibona uyu munsi turi kumwe n'ugwaruka abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi, ubwo tugiye kuganira ahanini ku kibazo kijanye n'ibidukikije. Mu misi iheze mu ntango z'ukwezi kwa gatanu haribonekeje imyuzure aho abantu benshi n'ibintu byinshi byahatikiriye mu karere ka Rubavu, aho ni mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no muri Kivu y'Epfo, aho ni muri Repubulika Iharanira na Demokarasi ya Kongo, mu Burundi mu karere ka Gatumba, ndetse no muri Uganda. Ariko rero igihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yari mu rugendo hano mu Burundi, yavuze yuko ibiriko biraba abigereranya nk'aho biva kuhindagurika ry'ikirere. Ariko none ibibazo biterwa n'iyo myuzure biva kuki? Mbega n'izihe nyishu zotorerwa kugira ngo ibyo bibazo bishobore kuhava? Nk'uko rero mubibona turi kumwe n'abatumire, rero mu kanya tugiye gutangura kino kiganiro kugira ngo tumenye ukuntu twoshobora gukemura ivyo bibazo. Reka ndabaramutse, meze gute? Kumbure ku batabazi mashaka kwivuga abo muri bo. Ego je nitwa Twisangiye FM, ni umunyeshuri kaminuza y'u Burundi mu wa kabiri département des sciences géographiques de l'environnement et de la population, abandi mu gisata ca environnement. Ego murakoze. Iburyo bwanje ndi kumwe n'undi musore. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Siriyake, waniga muri kaminuza y'u Burundi nk'uko aheje kubivuga, wanika muri département des sciences géographiques de l'environnement et de la population, filière aménagement du territoire et environnement, mwaka wa kabiri. Murakoze cyane. Ego. Nanjye nkaba nitwa Nizigimana Thierry, ndi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi mu gisata ca sciences géographiques de la population et de l'environnement au Burundi démographie. Murakoze cyane. Nuko rero bakunzi ba PITV mwamaze kumva yuko turi kumwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi, kandi basanzwe biga ku byo tugiye kuganirako. Kumbure kuri wewe FM, iyo bavuze imyuzure, tumaze kubona imyuzure yibasira ibihugu bitandukanye. Mbega iyo bavuze imyuzure abantu botahura iki? Ego murakoze. Ubwa mbere na mbere ho umwuzure cyangwa inondation, mumenye yuko ari kiza. Ni kiza nk'ibindi biza byose tuzi, c'est un phénomène naturel. Rero ni igihe amazi atera cyangwa arenga agatera ikibanza kitateza kuba kirimo amazi, akuzura bivuye ku bintu byinshi bitandukanye, bivanye icyo kibanza aho kiri kandi bivanye naho giherereye ku isi, n'imiterere yacu, ndavuga paysage. Ego murakoze. Ego, wewe icyo kibazo ugitahura gute? Murakoze cyane. Donc imyuzure ni nko mu gihe imvura iba yaguye, imvura imaze kuba yaguye ikaba imvura nyinshi cyane, ishobora kudeborder selo na région que ça soit iri sèche. Iyo nayo irashobora guterwa nko mu gihe habaye imvura nyinshi cyangwa habaye icyo bita amafonte de neige ou des barrages. Rero iyo myuzure irashobora gukoza amadega menshi que ça soit ku bidukikije cyane no ku bantu bo mu karere. Aho ndavuga nko mu gihe imvura ibaye nyinshi ikagwa ahantu humye, donc harashobora kuba imyuzure. Donc ndavuga nko mu gihe habaye débordement des eaux, aho dushobora kubona iyo myuzure cyane cyane. Kuri we nawe uvyumva twiki? Je iyo bavuze umwuzure cyangwa imyuzure, ni mu gihe haba habaye imvura irashobora kugwa, irashobora gutumwa n'imvura cyangwa bigatumwa dufate nka barrage kanaka ikabomoka, igatuma amazi aza ari menshi agaca hatategezwa guca, igacisho amazi amaze gutera dufate nk'abantu cyangwa agaca mu nzu z'abantu cyangwa agaca ahandi mu mabarabara aho yategezwa guca akaharingira. Muri ico gihe turashobora kuvuga ko ari umwuzure. Efreme, muri kino gihe rero turabona imyuzure ikomeza kuba. Mwavuze kandi yuko biva ku mvura nyinshi. Umuntu yokwibaza ati kubera iki imvura iba nyinshi igatuma ivyo byose biba? Ego, inondation ugiribe cyangwa uvuze imvura nyinshi, ikintu kitera ihindagurika ry'ibihe. La réchauffement climatique niyo iri à la base y'iyo mvura nyinshi. Imvura igwa ari nyinshi nuko haba hasi uruzuba rwinshi,
hanyuma urwo ruzuba rukaca rutera evaporation numva ibintu bikaca biba niko bitateza kuba evaporation ari nyinshi imvura y'ikigwa ari nyinshi imvura y'iguye ari nyinshi ikagwa ku isi idatunganije neza ndavuga iteye kibiti cyangwa ihanamye ndavuga escarpement de migwa mu migwa hejuru mu contre-fort de migwa ni ahantu hanamye cyane harahanamye kandi ntihatunganije neza urazi ukuntu hameze rero amazi yikonsantra n'ingoga akaca ajya mu marave akaca ajya mu nzuzi n'ingoga akaza azanye amadepo ibishanga imisenyi n'amabuye rero amaze gushika ngaha bya la plaine aho umuvuduko wagabanutse amazi aca deborde acirondera inzira aca atateza kuza guca amazi inondation zikaba ziragize rero kugira ngo imyuzurire niko aba habaye imvura nyinshi ikagwa ari nyinshi cyangwa hagahera umwanya muto imvura lotado hesu yaje kuko imvura iguye saa 4 igasuka ikagwa saa 5 saa 6 ni imvura ntaba habaye kunyenge imvura yaguye saa 4 isegwa saa 5 kuvuga isi yaba yamaze navuga ati yanyoye imvura amazi yindi imvura iza kugwa amazi akibara ubusenge acatemba rero muri ico gihe haca haza imyuzurire ndavuga imyuzurira bivanye iyo mvura yaguye ku isi iri ku bugaragwa atagiti kiriko cyangwa la roche en présence muri géologie la roche en présence hariyo la roche usanga iri inyengeteye iri pore iri perméable nindi ugasanga ni isi iri imperméable ugasanga amazi aguyeko aca wisera directement rero muri ico gihe imyuzurire ashaka kuba mugabe ikintu bitera imyuzurire ca mbere ni les fortes pluies imvura nyinshi niyo iri à la base muri bihugu by'ibiyaga binini bizo biri à la base ya inondation mugabo mu bindi bihugu nk'ibyo bihugu byo muri nord navuga ibyo bihugu bikanye la fonte de neige niyo usanga itera les inondations cyane hagati umva les glaces zari amazi yari concentré yabaye amabarafu yo ashonze navuga ashonze abaye fonte hacaba imyuzurire kumva la cyo bita la montée de la mer mugabe ni wacu les pluies intenses nizo ziri à la base des inondations ziba ngaha no binini mugatumba Kivu na byabaye mu Rwanda rubavu ntangi barakoze cyane ego Efreme yavuze yuko kenshi biva kwihindagurika ry'ikirere ariko hari abantu benshi uyu munsi bataratahura ihindagurika ry'ikirere muri make uwo bivuga kwiki murakoze cyane ama nkiri ngaho nyene kubijyanye n'ukuntu ibitera imyuzurira nkuko agiye kubivuga donc hariho ikijyanye n'imvura nyinshi les fortes pluies donc iyo forte pluie mu gihe ibaye intense umwanya munini ira provoka des inondations ama ikindi naco mwomenya gitera inondation tutokwirengagiza kijyanye na deforestation murabona muri iyi minsi hari aho usanga abantu baguma baca ibiti donc nko mu gihe imvura igwa ari nyinshi amazi yiyefrita araba make par rapport y'amazi yihusira vers le lac comme ça gacyaboneka des inondations hama kigira gatatu dufatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabona ko abantu benshi barubaka près du lac barubaka près du lac donc hambavu y'inzuzi ibiyaga comme ça bakavogera uruzi rero mu gihe habaye hokile y'ico kiyaga mu gihe amazi ariko arasubira inyuma arashobora guhitana zanzu ziri hajya comme ça bigatera haba inondation zero n'abantu bubatse yari zone à risque rero ijanye na changement climatique murabona ko imvura irashobora kugwa uku kwezi cyangwa uyu mwaka mugabo mu wundi mwaka igahinduka aho ndavuga nko mu gihe pendant la saison sèche ici au Burundi nko mu gihe imvura iguye ikagwa ahantu muci humye kumsa haratahati imigaga imvura imaze kugwa rero hahandi hasi imigaga haca haprovoka des inondations ugasanga hasenyutse nico novuga kujyanye na changement climatique bakoze ego wamaze kumva ivyumviro by'aba bompi bahejeje gutanga tugarutse rero hano mu Burundi mu karere ka Gatumba mu minsi heze mu ntango z'ukwezi kwa gatanu imyuzurire yarabaye myinshi hano mu karere k'ibiyaga bigari tuvuga ati mu Rwanda mu Burundi na Kongo no mu Buganda aho abantu benshi bahatikiriye ibintu byinshi bironekara tugarutse ngaha mu Burundi mu karere ka Gatumba ni kubera iki gakunda kwibasirwa cyane n'imyuzurire urumva gerageje
kubivuga mu majambo avunagura nta kubera ibi bintu ni binini cyane biragutse neza binini cyane biragutse umuntu je se n'ubivuga ko ugiye kuraba muri akarere kiwacu ibi bituma ni byinshi ibi bituma je no bishira mu migwi ibiri umugwi wa mbere nkawugira ibintu ibituma bya kama hakaba n'ibindi biva kuri ibikorwa abantu bakora siko ndapeyerere les activités anthropiques niko babivuga mu gifaransa mu ndende zinakoresha amaterme amwamwe nubwo turiko turabikora mu kirundi reka tuze turitiza les termes techniques niko bavuga rero ngarutse kubitera imyuzurira bya kama ikoze naturelle babigarutse ko baravuga imvura nyinshi yego nivyo cyane kandi ibyo biza kwisonga imvura nyinshi iratuma haba imyuzure icya kabiri twebwe twofata yuko ari cause naturelle harabaho iyo tuvuze changement climatique bavuze ngo byintuzi imvura irashobora kugwa nabi ikagwa nabi igihe gito basifate irashobora kugwa munsi ikagwa n'umuvuduko mwinshi ejo ntizigwe hirya ejo ikagwa cyane ntigwe muga iyiguye ikacitana umuvumbuko munini rero icyo twotahura ni iyo haguye imvura ikagwa ari nyinshi ikindi naco tutokwirengagiza mbega twebwe aha turi dufate uriko uravuga za gatumba sinagatumba gusa uravye la plaine dori inkuru sahihe cyaci gihanamiwe n'imisozi byo bitako byo bitari imigwa Côte Fordome rero iyo habaye imvura ikagwa amazi acazana mu murindi munini akaza kwikonsantra muri ivyo wacu la plaine dori ikindi kibituma nyamukuru nikiye hari inzuzi byo bita les rivières torrentielles n'izi nzuzi ziva hejuru ku misozi hanamye izo rero mu gihe haba haguye imvura zitemba ziruka ni ukuvuga imarivuye hariya ruguru cyariza biriruka bitema no ngaho hagacana concentration y'amazi muri ico gihe turabona rero yuko hacaba imyuzurira byihuse ikindi nashaka kuvuga ko cyo cyagatumba rero ni cadre complication n'ikindi kintu uvuga n'ikindi kintu kubera uravye amazi gatumba yihereye gatumba irafatanye n'uruzi rwa Nzeri rwa Rusizi nayo izana amazi avuye muri Kivu rake Kivu rero mu gihe nubwo hagwa imvura nyinshi ikagwa koteko ya Kongo canke y'u Rwanda hakaba concentration y'amazi menshi muri rake Kivu twe tuza kuyaronka hino yabaye menshi gusumba mu gihe rero ijya riviere Rusizi uko izana amazi menshi niko acashwara novuga le delta aherera kugira ngo gatumba yisuke mu kiyaga ibanza guca ishwara kubera ahica ntihagutse nihatoye cyane ku kijanye n'ikindi kintu yatoza kugaruka ko ni ibijanye n'ibintu bya activité ibikorwa by'abantu baragenda bakarima uko bashatse kuri imitumba ihanamiye inzeye gisagara cyacu ni ukuvuga uko barimo uko bashaka imvura ikagwa ari nyinshi amazi azana n'umuvuduko nta kiyatanga aroroke hajya hategereza kuba hari intuze la vegetation hagategereza kuba hari ibiterwa ibiki imvuzi ibiterwa so kuvuga ko kurima aho uri kuratuma yuko wakise reka mbendageza ngaha oye kugira ngo si n'abandi baza kumenya ego kumbere bagenzi bawe baza kukunganira hamwe usanga abantu batamenya kundi bubaka aho kunterekwa naho harigeze kuba hari imyuzurira myinshi cyane abategetsi b'igihugu baravuga yuko byavuye kutamenya kubaka cyangwa bakubaka mu bibanza bitari bitegekanijwe kuri wewe uravuga ko iki ego murabona abahinga cyangwa abigisha ba kaminuza bama basemereye nk'ubonye nka byo nzara muri 2019 Tanganyika igatera iyi rive orientale yayo byavuye ku bari bayivuze imbere yuko imyaka ine bari bayivuze muri 2016 ko bizoba abantu so bagiye gutera abantu
nibo bagiye gutera Tanganyika iryo diametre ntizubahirije rero hariya naho hejuru aho mu misozi je novuga nti iyi contre fort de migwa ni contre fort de migwa ni nyari yo kubakwa ko kubera ugiye kuraba abantu bagumye bafavoriza ruiserema bayubatseko bafavoriza kubera umuntu yubatse inzu anakaca simanta shaka amabati bariko bafavoriza ruiserema amazi atemba uri amazi yo kwiyonyengetere hamakaza ruiserema ikabajere ikaba bakayijera neza rero novuga nti abantu nibo nyene batera iyo myuzurira ahanini uretse nuko n'izo mvura nyinshi novuga ni facteur naturel rero nibaza ko nyene hama rero ibituma ibintu bitera inundation negeje kwipfunyafunya byose ni imvura nyinshi ni igihe cyangwa umusozi wahenukiye mu ruzi ugaca utangira akaba bloqué fonte zone mu bindi bihugu cyangwa inzuzi zitatunganije neza ni ibintu n'ivyo neza mwatanguye muvuga yuko ahanini kandi biterwa n'ihindagurika ry'ikirere ariko kandi turabona yuko mu bituma ihindagurika ry'ikirere riba nabi nuko hari ibihugu bikomeye ku isi bikoresha ibikoresho bidasanzwe usanga hariho imyotsi myinshi duga iyo nayo ikonona igisenge ariko ugasanga muri bino bihugu byacu ntabwo bifise ubwo bushobozi ariko biraronka ingaruka mbi bivuye kuri ibyo bikoresho kuri mwebwe mubona ingaruka ari izihe? Murakoze cyane hama nisunze tujyanye n'ibindi bihugu dufata ibyo muri Amerika bisanzwe bikoresha ivyuma situ nk'ivyuma byaheze bigacuma biduza imyotsi dalo zone ivyo birashobora guprovoka urusenge dala formation de neige kugira ngo imvura iboneke rero icyo no bavuga nko ngaha mu Burundi murabona ko ni igihugu kiri en voie de développement kandi dufise n'ibi les automobiles zishobora guproduza izo gazi ziduga imiduga n'ibiki rero ivyo birashobora guprovoka imvura ntiboneke kuvana nuko urusenge rwogize iki wononekaye aha nico no shobora kuvuga ko hama ijanye na n'indagiro hagibihe nabyo kirashobora kuva n'ukuntu twagize ama deforestation donc hakabura guca ibiti donc hakabura l'évaporation qui va se référer sur la végétation bavuze ingaruka itera bino bibazo byose nk'ingorane canke ingaruka n'izihe zindi? Ingaruka ni nyinshi cyane mugabo bikangerageza kuvuga nk'iyi basi ingerageje kuvuga mu majambo avunaguye hariho ubuzima bw'abantu bahatakaye iyo habaye imyuzurira abantu barahasiga ubuzima ntitwovyirengagiza no mu Burundi za 2014 ivi byabaye za gatunguru zarahitanya abantu barenga mu majana ugaca uja ngaho mu Rwanda ugaca uraba ryari imyuzure yahabaye yahitanye abantu bashika 120 ugaca uja muri kote Kongo ugaca ubiravye basanga barenga mu majana ane rero ubuzima bw'abantu bahatakariye havuye ubuzima bw'abantu harabaho n'isambagurika ry'inyubakwa zabo ugasanga imyambaro ibiraro amazu ibiki byose les infrastructures no muri rusange inyubakwa zikabomoka wumva aho kose n'agahondo tugasha tujya mu bintu byerekeye dufate nk'ubu nk'aho baba bari hatewe na inondation ntuzeye indimo zirahasigara zirabadetruite yumva zirahononekara ugasha ujya ku bintu byerekeye les écosystèmes ibikoko nabyo nyine twabisiga inyuma nk'uko twavuze abantu n'ibikoko birahasiga ubuzima ugasanga igikoko cyo cyaba mu ishyamba kanaka cyane cyaba ahantu ugasanga kirahasiga ubuzima rero ibyo byose ni ingaruka mbi ziva kuri ibyo bintu by'imyuzurira twavuga nk'ibyo nko muri make ego kumbure Ephraim ni iki rero leta yokora kugira ngo ibyo byose dushobore kubikinga umuti urama leta ishobora guterera ni igiki ndetse no ku ruhande rw'abene igihugu? Ego murakoze leta ifite uruhare rudasanzwe ubwikinge iyo myuzurira ariko leta byo bavyizi ikoranye na les organisations des sociétés civiles amashirahamwe yigenga aharanira ibidukikije agakorana kandi
nabo aba expert abo bahinga abigisha ba kaminuza canke natwe nyine tuvyiga bokora iki rero nk'ubonye ibihugu biteye imbere baragira ama station d'alerte baga ibintu biburira abantu kuburira bikababurira iyo imvura igirigwe y'ama meteorology akavuga ati ejo hazogwa imvura nyinshi bakabarakungisha ibintu bishoboka basi ubuzima bw'abantu bwo kubera avyo nk'ibintu vyabaye mu Gatumba ibintu vyabaye Sud Kivu byari ibintu vyabaye ahonye mu Rwanda ibintu biteye ubwoba bagahungisha ibintu bishoboka rero leta yokora iki leta yo nukubaka neza les bords y'amarivière akayubaka neza agashira ko ahari bakubaka n'amabuye ahantu bishoboka hari n'abakatera imigano cyangwa imisona bakaza barasukura kandi inzuzi bajya abantu barakora imisenyi n'amabuye baradufasha cyane baza barasibura iziya nzuzi ariko ikibi cyabo nuko baca baza kubomora baca baza kwimba ku ruhande bakaca begisema bijya n'ivyo ari bibi n'ahandi ho baradufasha baragerageza hanyuma ibindi navyo byokorwa bogira botera ibiti nk'ujya mugambi we Burundi urambaye umugambi mwiza cyane utuma haba infiltration ibaye nyinshi amazi akaba make abari bisebe gestion iraba nziza bikagenda neza hama ibindi navyo nuko bofata abantu bakunda kubimyuzurira abantu bakabimura pour du bon bakatera ibindi biti cyangwa ibindi biti ushaka kuresista ushaka kunywa amazi menshi umwanya mutoyi nk'imikaratusi ibindi navyo bikorwa nibaza ko ibintu ari nk'ivyo ariko cyane biba vyiza twese leta ikoranye n'ayo mashirahamwe twese tugakorera hamwe kugira ngo tubumva ko ari ikibazo gikomeye cyane gihanze ibihugu cyane ibiyaga binini n'ibindi vyose vyo kw'isi rero nibaza ko ari ivyo murakoze cyane yashimikiye cyane kuri leta ariko abenegihugu nabo rimwe na rimwe barabwirwa ntibashire mu ngiro ivyo bakigwa na leta wewe ubivuga kwiki murakoze hama mfatiye kubyigwa n'abenegihugu bo musanzwe abenegihugu twebwe turabwirwa mugabo gushira mu ngiro usanga bigoye aha ndavuga nk'abantu usanga bariko barubaka amazu dans les zones à risque donc ahantu hatemewe n'amategeko aha ndavuga dans les frontières du lac Tanganyika ugasanga umuntu yagiye gushiraho bateau kuri lac Tanganyika oro yagiye kuvogera amazi mu gihe amazi azoba ariko aragira recul uzosanga ya bateau yiwe igiye hama nkuko yagiye arabivuga ico twokora leta abajejwe ibintu by'ama abamenagiste environnementaliste barakwiye gukorana na n'ikigo BPG kigiye gukingira ibidukikije mu Burundi bakaraba ingene bokwera mbega aha ho kubaka ile batima zimeze gute ndavuga inzu inyubako zimeze gute pour que ça kwampesha les écosystèmes se trouva au lac mu bisanzwe twese n'abene gihugu twese hamwe dukwiye guhaguruka tukamenya yuko mu gihe tuzoramuka peut-être turiko turaca ibiti turiko turakwega les inondations zivuye anamo kuko fois imvura izogwa ari nyinshi anamo nkuko agiye bivuga mugenzanje mu gihe azoharagwa imvura nyinshi anamo ariko hatabaye protection y'abene gihugu bahaba barakwiye kumenya ko iyo protection ihari kugira ngo ikingire n'igihugu uko fois bazoba bariko baradetruiza environnement uzosanga consequences zidushikira ari twese hama ikijanye n'abene gihugu hari abene gihugu babwirwa kwimuka ndavuga nk'akaronga mu Gatumba aho babwiwe ko iyi miriye iri défavorable à vivre donc miriye idashobora gufavoriza abantu kugira ngo bayibeko urabona kiri proche de la rivière Rusizi umwanya n'umwanya bashobora kugira ikigupfa cyangwa ibintu byabo bigapotera rero akesha abene gihugu na twebwe turahamagarirwa kumva akamo gutegwa na leta mu ntumbero gukingira ibidukikije kesa soit les écosystèmes ndetse en général environnementaliste en général rero ico no bavuga no hanura situ nk'ugwaruka rugenzanje twisunze nk'imyuzurira iba mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda cyangwa no muri Kongo n'ahandi turakwiye kumenya ko igihugu ari ici wacu dukwiye kugikingira ku mpande zose tudataye inyuma cyangwa tutigije inyuma ikisata kijanye n'ibidukikije na cyane ko imyuzurira isanzwe hitana inganda nyinshi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kwisi yose urakoze ego kuri wowe nawe umuti ubona urama kugira ngo dushobore gukinga kino gisenge ibyo byose bibi dushobore kubikinga wowe kubgawe wotereriki je kubganje hari ivyo twoshobora gukora byihuse hakaba n'ibindi bigo byogorana nk'ibyo vuba by'imvura igwa
ibi vy'ihindagurika ry'ibihe si ikibazo c'iwacu twe twenyene ni ikibazo n'ubwa international kw'isi hose rero ivyoye tutabigiye ko cane yego navyo nyene twobijako mugabo biragoye cane kubera twe naho twogomba tugakora tukita ku rutare abandi bateko barakora aho nta kintu copfa muga je ndagaruka kubitwerekeye aha mu karere k'iwacu akarere k'iwacu ni akarere gahanamiwe n'imisozi rero uruhara rwa leta ni ntange ndavuga ukoye kubera nabo baza kubaka ahatemewe leta niyo ije kubabwira ati umusiruzo gutunganya ibintu bizo harabaho ico bita plan national ego muri plan national d'habitation ou bien la direction génératrice de l'urbanisation bakavuga ati ahantu naho kubaka ahasa aho kubaka bagashiraho n'ikarata dufate iharanga avuga ati aha ni zone interdite cyangwa zone yo kuja abantu rero hari igihe aza kubaka hashatse akagira gute bo abonye umuretse arubaka ilfo yuko rero haza abantu babagida akavuga ati ahantu niwubaka ikindi naco nugaruka ko nuko amategeko arahari yo kurikizwa amategeko akavuga ati aya mategeko arabuza kubaka ahantu nimba ari ku nkengero z'ikiyaga akakurikiza atawe yarenze ikindi naco nugaruka ko hobaho n'ingingo yuko kugabanya ibyaha ubona ko hariko hararekwirana ry'abantu mu bihugu byacu ndavuga nk'u Rwanda n'u Burundi rero abo bantu utusanga barabura aho baba ugasanga bariko bikonsantra kuri hahantu hatateza kuba none uzomushiraho ugasanga ngaha mu migwa abantu ni benshi cyane ugiye kuraba ntibanakironka n'aho bashaka rero nico kintu kibazo gikomeye cyane leta yofata ingingo zikwiye kujyanye n'ibintu by'abantu ku buryo hashobora kubaho igabanya ry'imbyaro hasigaye rero na leta yishiramo n'uruhara ibindi navyo byo kugira yuko itunganya aya masoko remare ikayatunganya neza nimba ari canalisation y'imivo bakakoresha ivyigwa mu guca aya mantu y'amakani kubera ntuzoshobora kuvuga ngo none bagagomba bagakorera nko ku mvura nyinshi aba yaguye mu bihe biheze kubera ntushobora kuvuga ngo urumva ngo ciye umuvu ko nshatse ejo hazoza imvura nyinshi haza amazi menshi arengereye wa muvo wacu rero nuko haba ivyigwa by'abahinga bakavuga bati twe dufatiye yuko ku mazi menshi yigeze kuhaba cyangwa yashobora kuba dushobora kubaka ikamivura bagatunganya n'intuze n'inzu bakazitunganya neza bagashiraho mire de soutien bagakingira ku nkombe z'amazi hakabaho nyene kugira ngo turaye ko turonka twoja mu iterambere ryama sino uzosanga ejo bubatse ikintu cy'ikibomoka ubutunzi bwo gukora aho Ego kumbure ndibaza yuko twovuga byinshi ntabwo twobimara kumbure tuzobatuma ko n'ikindi gihe kugira ngo dushobore kwagura reka rero ndabashimire cyane kuba mwashoboye kwitaba akamu kacu twizera yuko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoshobora kwitaba akamu kacu akajambo kamwe ka nyuma kugira ngo turangize ikiganiro. Ego ndabashimiye cyane Imana ibahezagire n'ubundi munsi mwadutumiye kuza kuvuga ibintu by'ibidukikije ko ibidukikije ni ikintu gikomeye cyane ibidukikije musanzwe ni ubuzima ni ibintu byose bidukikije musanzwe n'ubuzima tuze tubivuge tubice hirya no hino ariko wigeze kubaza ngo ikibazo cya pollution ngo ibindi bihugu ngo bimeze gute iyo habaye pollution bijya bihugu biteye imbere de pays industrialisés baragira icyo bita pollution paye pollution paye musanzwe nta kintu mo baraha indemnisation bakendaminiza ibindi bihugu bikenye bidaporiwa cyane ariko ndishima isanzwe igisanga bamaze kugiporiwa kandi niyo iri soko y'ibintu byose tubona changement climatique ata les gaz à effet de serre etc. Rero byose ni changement climatique rero nuko nyine bimeze ndabashimiye kandi musi watumiye muri ikaze Peace International TV murakoze cyane Imana ibahezagire ndabashimiye. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye ukuntu mwaduhamagaye kugira ngo dusabikanye ubumenyi ndetse tubandanye no kuganira. Rero ikintu novuga nuko akanya katubanye gato twizera ko la fois prochaine tuzoyaga ano yararishe. Rero nshimire cyane abanywanyi ba Peace International TV bariko badukurikirana namwe musanzwe mukora mu kimesha makuru Peace International TV murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye cyane mwakoze ikorwa cyiza kubona mwadutumiye kugira ngo twungurane ubumenyi nubwo akanya katubanye gato kubera ibi ni ibintu byagutse ntushobora kubisigura akanya kangana uko ahasigaye PI
Peace and International TV turabashimiye cyane nubwo tutabivuze ko cyane namwe bamenyesha amakuru mufise uruhare rumwe rudasanzwe rero turabashimiye cyane n'ubundi munsi muzokenera kutwikorako nukuri nta kibazo. Nuko rero bakunzi ba Peace International TV aha niho turangije kino kiganiro cacu tubasaba kugira ngo mushobore kugisangiza n'abandi bashobore kunguka byinshi mu bijyanye no gukinga inosi yacu mu bijyanye n'ibidukikije ahanini mwari kumwe na Moise Ndayiragije bye bye naho butaha.